Salut la famille, murameze neza, reka nizere ko mumeze bien sana aho muri hose. So shaka ndabereke ukuntu dushobora gukorera amafaranga biciye kuri Facebook. Izi Facebook nyine dukoresha guys, nizo dushaka twigire hamwe ukuntu twazivyaza umusaruro tukazikura amafaranga biciye mu gupostinga amafoto, mu gupostinga amavideo, ndetse abantu bayilikinga canke bari amavideo zo kwa postinze bigatuma turonka amafaranga, sivyo none? Ariko rero kanda gusaba following ino Facebook yacu nimba uri mushasha uzaronka ibintu bigiye bitandukanye guys. So let's go. The festival turaza kwinjira muri Facebook nkuko bisanzwe, byaza hano mudafise Facebook guys. Yeah, maze kwinjira muri Facebook uraza kuza ngaha aha kuri profile, aha nyine kano kimenyetso kare, hama uhafyonde. Umaze kuhafyonda urashikira ahantu hameze nk'uko. Rero ngaha icyo ukora uraza kuza hano ukabona uburungu butatu guys, ko uburungu butatu urahafyonda. Aho umaze kuhafyonda ni ukuvuga dushaka ko ubwa mbere tumaze guhindura ino Facebook yacu ikaba professionnel. Rero umaze kuba professionnel, aho niho uba ufise uburenganzira bwo gukora, hama Facebook igatanga guhemba. Ni ukuvuga umaze kugira ngaha uza gukora, uza kuza hano ngaha handitse turn on professional mode. Ni ukuvuga aha niho uza gufyonda kugira iyi Facebook yawe ihindure ibe professionnel, imira ujya kwa page ibintu nk'ivyo nyene. So umaze kuza rero ngaha gice gikurikira uza kuza ngaha handitse turn on, twuguruye nyene kugira ibe professional. Turahafyonda turindira gatoya nyene, hama tubandanye na step batwereka. Ni kuvuga urabona ngaha welcome to professional mode, you've unlocked more tools. Umva habini byose uramurasoma ukabona ingene byose bimeze kugira dushobore guhindura Facebook yacu isanzwe, account isanzwe ibe nkaho ujya kwa Facebook page. So twagiye tuzashona no kuri next. Ibyo ni bakwandikira kubaza yuko ushaka ibyo ushaka zo zirakora, donc nyene ukuntu zo ziraboneka. Turabana dushona next. Tugeze ngaha harabuze usanga iri ngaha cyangwa usangira aha gusa icyo ukora usaza ukora yuko iri ngaha kuri public. Abona public suggested, urumva naho zo kuyishira, hama ufyondeko, hama then ufyonde next. Okay, hama ushaka ko imeze yene abantu zo ziraboneka ko baho subise usaza ukora yuko hari public wrong, hari on, hari public kugira nyine bizoshikira abantu bose binzobe muri postinga kuri Facebook yawe. Hama tukaform yene dukonfirme yuko ivyo tushizemo ari ivyo nyene bizoboneka ku bantu bose. So turakufyona no kuri confirm. Uvuga gisigaye abona ko mwatubaza iyi nani ni kuvuga ngaha iyi iri mu gatul mu matools ari muri Facebook ashobora gutuma uhembwa hano kuri Facebook. Rero kubera yuko iyi Facebook yacu tarakwiza ibisabwa kugira ngo dushobore gutangura guhembwa, niyo mpamvu ubona hano cyatwandikira ngo not yet eligible. Ni kuvuga mu gihe twakwije amabwiriza ya Facebook hari ucandika eligible. Rero gusa ino Facebook canke konte izurabagezaho ibintu byose bisabwa kugira iyi Facebook itangwe duhemba. Ni kuvuga haturabandanya dutanga urugendo gaso rutanguriye hamwe nimpaka tuzoshike ku byo dushaka. Ni kuvuga turaza kuza ngaha dushonde next tubandanye. Okay, nabona kwa mwakwereka ukuntu umva ukuntu nzo bimeze muri make. Ni kuvuga ubona kano gataburo hano hejuru, umva dushaka kwereka ukuntu basi nani performance ya account ya ukuntu imeze, donc muri make ukuntu performance ya imeze ya page, abantu bayilavye, abayikurikiranye, followers bashasha baje ko,
ama views warose, ibintu nk'ivyo niho tuba turabirabira. Rero ngo twe ngaci tubana turashunda kandi next tubandanye. Okay, turindira gatoya. Okay, ni kuvuga ngaha rero tuba tugeze ku musozo guys. Arumva kintu ngaha nta bintu muza guhindura cyo ushaka gusa no konte yanje iba professionnel, ndafyonda next, sivyo? Okay, aha rero sorry, ni kuvuga urabona hakaze ngo go to professional dashboard, nuvuga idujane ku dashboard yacu. Urabona ko hano hejuru banditse ngo finish, hano hejuru umba msizi tuheje kusettinga Facebook yacu kugira ibe professional. Tuza kwa tatuashonde rero kuri go gatujine muri professional yacu ya dashboard. Okay, ni kuvuga ngaha rero guys tuba tuhejeje. Urabona yuko ibintu bimeze fresh. Aha rero ibi byose nzobasigura ukuntu bimeze. Create 7 new group post, create 7 news public post. Imvu byose zogenda biri kuntu bikogwa. Aha ni nk'utuntu baguha uzuza kugira account yawe ibandanye iba imeze neza cyane. So reka ndabireke ukuntu na page ya Facebook yacu yaciye. Mwabonye ukuntu yari imeze tukitangura, kuvuga ubu imeze uko. Wow, urabona ubu imeze nk'uko kwa page. Urabona hari ahantu sorry, murabona ko hariho ahantu followers, nabona followings. Arumva nimva ngakugene kwa page. So rero kagice cyane tugisoreze ngaha. Ndagusabe nyimba video gice kwigisha, ukore like, ukore commentaire, ukore share, hama tuzohurire mu kindi gice gira kabiri turabe ibindi bitwiye gukora kugira dutangwe n'urugendo rwo gutangura guhembwa guys. Dushaka kurya amafaranga yo avuye kuri Facebook, bizo yavuye ku mafoto dupostinga, urumva ama video dupostinga, iyo bizoduha amafaranga hano kuri Facebook. So rero ntabarambiye, reka tugeze ngaha naho ubutaha. God bless.